ikigori kiza barima kandi ngo Imana ntiha akabuno iha akarenge ntiguha wicaye urava hasi ukagenda nico gituma bavuga bati amaboko ntamagwa n'ibikorwa magwa n'urunyo amaboko yacu ategerezwa gukora le travail anoblie l'homme ibikorwa nivyo bihiteka umuntu subunebwe buhiteka umuntu ugwaruka niruve hasi kuko baravuga bati le monde la jeunesse afroid le reste du monde meurt kuvuga iyo ugwaruka atakigenda nigo rufise inguvu byose bica bidabuka ugwaruka ndaduteye intege kandi vraiment nagomba shimire n'ubutegetsi bwa kino gihe buriko burafata mu minwe ikibazo cyo ugwaruka nibi ruhaguruke ubu ntidukeneye kumva ngo abatama batunze ngo naka ngurazi ibifaranga afise hariho amazina kunze kuza dushaka umuntu afise imyaka 18 gushika ku 30 abariwe tuzovuga tuti naka n'umu milliardaire. Hello bakunzi ba Impower TV ndonge kubaramutsa ndabipfuriza amahoro aho muri mu byanyu no mu banyu nizera yuko muguwe neza baba bari ngahi wacu mu gihugu c'u Burundi canke abari kure mu bihugu bitandukanye nizera ko muguwe neza bafise ibibazo bitandukanye abari mu bitaro ndababwira ngo mubandanye kwihangana nta joro ridaca murabizi kandi nizera ko Imana ibashize ko ijisho rero uyu munsi murabizi yuko si nkunda kuzendi jenyene nza ndabazaniye ibintu bishasha aho uyu munsi nazananye n'igicocoro umuntu akomeye cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndazi ko benshi mukamubona muranshimira uyu muntu rero nashaka kumwakira turamutse anatwibwire muri rusangi atubwire byinshi kuri turaguhaye kaze mutumire wacu. Amahoro murakoze cyane. Yes, turakwakire kandi turanezerewe cyane ko nawashoye kutwitaba muri Impower TV. Ndanezerewe cyane ko munyakiri. None kutangura gutwe. Ndanezerewe cyane. Utangure gutwenga atakintu nakimwe ndakubaza. Nashaka uramutse abakunzi ba Impower TV ubabwire ngo umuntu turi kumwe je ndakoze nka tonto ubabwire umuntu turi kumwe ni ikintu ki n'abatakozi bakomenya. Nagomba ndamutse abantu ba Impower TV hanyuma nagomba ndababwire ko ndabakunda cyane hanyuma ndabahaye ikaze muri kino kiyago hanyuma gushika kwino saha ibibazo nza kubazwa ntavyo nzi no kuvuga ntebegeye ku munwa nk'amangati. Akazina kiwawe abatakuzi bakumenye kubatanzi jewe nitwa Mamert Manirakiza hama benshi banyita tonto abandi banyita kare kare na kare banyita murundi ushatse bashobora gushira ko tonto lanka tonto murakoze cyane so urakoze cyane rero tonto ko nabashoye kutwitaba nabo murakoze cyane yego uyu munsi rero nkuko ubona ko nakugendeye ko nsanzwe nzi kuri gicocoro nsanzwe nzi kuri umuntu ufise ibintu uzobereyemo byinshi gusumbya abantu bamwe Apana bose abantu bamwe ndazi ko ufise abantu sumbya ngaha mu gisagara cacu ca Bujumbura canke mbese mu Burundi bwacu canke no mu bindi bihugu ariko hari n'abagusumbya sinareka kukavuga rero nashaka muri rusangi ubwire abakunzi ba Impower TV tonto nigiki tonto akoriki tonto umuntu yo mumenyera kuki murazi yuko kirazira yuko mu migenzo y'ikirundi ngo umuntu avuga imyaka yiwe nanje reka nkoresha uwo mugenzo mugabo ndafise imyaka myinshi cyane ndarenze imyaka 40 mu kirundi baraca umugani ngo ifundi isazi kirishashe je ndashaje hari abantu benshi bibaza ko ntashaje ndarenze imyaka 40 hanyuma jewe nagomba mbwira bariko barumviriza Impower TV yuko jewe navutse nk'abandi bana kandi ngira umwana agira gatandatu ndo wa gatandatu no kuvuga miburo mugabo nibanyise izina rya miburo izina ry'imiziha banyise Mamert Manirakiza neofite miburo ayo mazina baca barayakurako ngiye kubatizwa ncanguma nitwa Mamert Manirakiza hamanje Bujumbura barambatije kenshi cyane no kuvuga barambatije murundi hama bambatiza tonto hama bambatiza kare mugabo tonto niryo ririko rirafata cyane yego hanyuma mu buzima bwa misi yose nkoresha ururimi rw'iwanje
ururimi rw'iwanje nirwo ndandaza kandi ndagwanda mu kanwa ndagwanda mu kanwa ruguma mu kanwa nta muntu nza kubwira nti mpangira uru rurimi oya ndagwanda mu kanwa niwo mutahe mfise. Urakoze cyane. Ikintu cyari cyananzanye hanini cyari cyo kuvuga kuko kuntu ururimi rwawe rugutunze, ururimi rwawe rufise aho rugushikanye na cyane cyane konzi ko hari abantu benshi haba muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi canke hirya y'igihugu cyacu cy'u Burundi bafise ingabire zitandukanye ariko badashobora gushira mu ngiro izo ngabiro zabo kugira ngo zigire ikintu runaka zibahaye canke zigire aho zibakuye n'ahandi zibashikanye. Niyo mpamvu rero ubona naje kukura ngo dushobore kuyaga tuvugane kugira ngo tugire ibintu byinshi dushobora kubwira abakunzi ba Impower TV. Rero tonto tutagiye kure novuga ngo tonto yahereye hehe muri uwo mwuga wiwe w'ururimi, ni ryari yamenye yuko afise iyo ngabire yo kuvuga kugira ngo ashobore kumva urwo rurimi rwiwe yorudandaza nk'uko abikora ubu? Ni ikibazo ciza cane. Hajya rero nagomba mbwira abantu imbere yo kugira aho ushitse ubanza kumenya ingabire yawe, ubanza kumenya ico ufise ucumenya yuko ijana. Ni ukuvuga hariho abantu bari mu bintu byo kugira gute kumanisha bakamanisha ugasanga ntibazi ikintu bashobora gukora. Mugabo umaze kumenya ingabire yiwawe ucumenya yuja ucumenya n'akayira ufata. Muti jewe byaje gute? Nico kibazo nakora. Nta kaburimbo ibintu vyama bifise iyo vyaje biva. Jewe mu bisanzwe nkiri umwana mutoyi nawe urumva bariko baravuga ama publicité kuri radio y'u Burundi no kuri radio y'u Rwanda. Kuko jewe mva mu ntara ya Kayanza na hantu twumviriza iradio zitatu. Twumviriza Kenya, tukumviriza u Rwanda, tukumviriza n'iyi radio y'u Burundi. Urumva ni kera cyane. Kuko jewe ndamaze imyaka hafi 45 mugabo ntiwobiha dushobora kwemera yuko maze iyo myaka kandi ubusaza nta bubasha bumfiseko sintegerezwa gusaza kandi narabubwiye buranabizi aho nta banga ririmwo ndabivuga ko mugaragara ku muntu asaza mu mutwe ugasanga umuntu hari n'abantu basaza arabajene ugasanga umuntu w'imyaka 10 yaranyankabiranye yarashaje mu mutwe no kuvuga byose bituvako. Hanyuma rero numvirije ayo ma publicité mu Rwanda nkumva ishavu hari umugabo aryosha ama publicité cyane nanje nkaguma mvuga nti ya no kuvuga nagiye gutangura mu mwaka wa mbere nkaguma mvuga nti icongira nk'umujournaliste nkavugira ku radio no kwikorera ama publicité no kuvuga nico kintu naguma nkurikirana. Hanyuma rero nkiri umwana ama publicité yo kuri radio y'igihugu naba narayafashe ku mutwe ugasanga narayafashe nguma ndayasubiramwo bikaguma binza mu mutwe. Maze kwiga no kuvuga hajya mu mashure y'intango vyangumyemwo biguma bingumamwo mugabe ijwi giwanje nkavuga nti nzori bunga ngahagarara ku mutumba ngahamagara hakurya kugira numve kwijwi giwanje rirongorotse. No kuvuga agakoni k'urugendo gacibwa kare kakabikwa kure. No kuvuga ibintu byose birategurwa nta bintu byo gushwatanisha. Ndagenda mu mashure yisumbuye je nizibuye urabwumva kajya ngo we wizibuye nani je nizibuye abantu nibavyumva. Muri komine Mwumba nahize imyaka 7 yose. No kuvuga imyaka 7 nizibuye n'umwana wo muri quartier nagiyanzi kubera iki ya ngabire narinzi nabandanya ndayifurura. Ndandika amapoeme no kuvuga ivyivugo ndandika no vuga bijya biteramo amateatre mu Kirundi ndandika ibintu byinshi cyane. Hanyuma ndavuga amapoeme cyane no kuvuga haraboneka akaryo gakwiye ko kugira umuntu yiyagamure biciye mu mihari. Imihari yose ugasanga irikira kina amateatre hose barantuma ko nja kugira gute kuvuga amapoeme. Hanyuma rero bimaze kugenda uko naragiye no muri service militaire ijyaba urazi ko bavuga bati ubu muntu wese amaze imanite ategerezwa guca muri service civique. No kuvuga mu nyuma yabaye service militaire obligatoire. Hanyuma rero ndajayo abantu banzi mu ikambi yo mu Kirundo Kamutwenzi twari kumwe n'abahungu bashika 2 canke 3. No kuvuga twarashobora
kuribera abandi basirikare bakaja kuryama kubera iki amapoeme ingene tubaremesha ntivyagarukiye aho nje kuri kaminuza y'u Burundi nca kugira stage ku radio ngiye kugira stage ku radio kuri kaminuza y'u Burundi ntaguciriyemwo wagize communication oya cewe nizi icongereza n'ikirundi kuko ahantu hose navuga ntegerezwa guteza imbere ururimi rw'iwacu ururimi rwanje ururimi nonse mu monko kwa mawe wanje hanyuma rero inkuru y'umwana isubira inyuma imbere yuko nja gusaba kumbure nimenyereze ku radio hari ibintu nari nanditse nciga mu mashuri yisumbuye ibintu byari bijanye n'iki amazina yo kwiyamiriza intambara nukuvuga habaye ikintu kibi mu gihugu naca nandika amazina ajanye n'ico kintu gaca njana ku radio bakayavuza mu nyuma rero ndaja gusaba stage ku radio batubwiye bati muzokora amezi 3 muzoba mwabimenye hanyuma je sinashikanya amezi 3 hari ku radio y'u Burundi nagiye gukora ico gihe yari RPA nca ndagenda barampa stage bampaye stage nakoze amezi 2 nca nigira kwigisha nacenje kwigisha hariya muri commune Tangara kuri lycée Musenyi abanyeshure narabakunda cyane narakunda ndiko ndigisha uzusonera umunyeshuri aza kuguhamagara muri pause bari muri pause ngo monsieur ngo twokipe ngo munyeshuri aba yabonye ikintu nkagenda nkabokipa nkababwira uguruka mu mitwe manyuka muboni ibintu nk'ivyo bagapanuka bamwe bakavuga bati kuvuga gushikisa hari habaza kunshingira intahe bakavuga bimwe watubwira byaradufashije umuntu niwe yiyubaka akongera kubaka imbono yiwe no kuvuga vision yiwe hama bigenza uko no kuvuga yuko naciyenza gusaba stage kuri RPA naho naje gusaba stage sinashaka kuja urumva bwa mbere wakoze stage amezi 2 ucuja kwigisha canigira kwigisha waciugaruka hanyuma rero ngiye kwigisha RPA baca bavuga bati reka kwigisha ingukore nanje ncamvuga nti nzokora ngaha nigisha narumva ko kwigisha ntobiheba kuko nararyoherwa iyo turiko turamenyesha cyane muri exeta abanyeshuri bamenya ari benshi hanyuma rero muri ico gihe ngaca nkora kuri RPA nkora ama publicité nongera nja kwigisha nibaza murabizi aho hambere hahise ama publicité y'amagaze yitwa Afrocome narashobora gukora publicité umupatro yitwa Cece kazamva ati kura kwiyo publicité ati barazifyese zose nkaza numva ndaryohewe nukuvuga igikogo ukoze ubonye kigize inyishu nziza na utegerezwa gucunezerwa cyane hanyuma rero mu nyuma nahavuye mbona yuko biruhisha cyane ncampeba umwuga wo kuza kwigisha kubera ari kure cyane bavuga bati tuso trouve en ville na bibiri ivuga ati muze murindirire mu gisagara naciye nja mu gisagara maze kuja mu gisagara rero candaza rero ndamena amabati igisata kijaye no kumenyesha makuru ntimumpamagara mugabo no muri service de programme narakozeyo baribuka bumviriza RPA ikiganiro bita ku muriri nije nakiremesha no gukora rero ama indicatif y'ibiganiro byinshi cyane hanyuma rero mu nyuma canja mu gisata c'ubudandaji nkora ama publicité gusa kora ama publicité ndakorera kuri RPA rukuvuga narakoreye ama publicité ama mezo menshi cyane yakora ontake umukozi wa RPA nayakora nk'umukozi wa RPA hanyuma mu nyuma ndaheba nanje ndashinga agashira hamwe kiwanje kuko ngo ntawe heko utisimbitsa kugira nanje nze ndiyungunganya gushikana bugingo bwa kubu hanyuma mu nyuma nagomba ndakubwire hayi umuntu ategerezwa kuja muri byose naragiye no muri ibintu bijanye n'ivy'igihugu gatoyi ndaba n'umuhanuzi wari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi umuhanuzi mu vy'ubutunzi ayo makuru kuva mu bihumbi 2014 gushika uno mwaka mu kwezi kwa mbere benshi ntavyo bari bazi nababwiye nti naho umuntu iryo teka nzoguma nkora ama publicité barundi baca bambwira bati erega ni wakora ama publicité uzoba uri kurateza imbere igihugu kuko c'est la promotion des investisseurs nabo iyo bateye imbere ubutunzi buratera imbere
oberi kinjiza amafaranga ubutunzi bw'igihugu bukagira gute bukaduga mu bisanzwe usanga vyose ari magiriranire n'ubu rero mugabo ubu akazi nkora no gukora ama publicité nta kindi kintu kimbeshejeho nagomba mbwira uko gwaruka hari gihe bibaza ngo bazoza gukora bijya bariko bariga oya nibakomeze entrepreneuria no kuvuga kijya kintu babona iyo bariko baragikora bushoga bakora ico nyene nibavuga bati bazoza gukora ivyo bize hari gihe bazoswangara urakoze cyane tonton nibaza yuko ibintu byose uri kuravuga ni ibintu by'akamaro kandi kumva aho wavuye kuntu wagiye uraduga ingabire yiwawe ukayishira unovuga ngo ukayishira mu ngiro ukayikoresha ikagira aho igushikanye uyu munsi ni ikintu gikomeye cyane umuntu wese yoraba akavuga ngo ni ikintu cyo kwigirako rero aho nyene hagati aho nashaka kukubaza hari abantu benshi batinya gutangura ikintu kubera ibibazo usanga duhuriramwo navyo iki mbega wewe aho uri kurakora mi radio canke umaze gusohoka mi radio ukavuga ngo wikorane nta bibazo wahuye navyo byagiye bikorohera ku buryo n'uwundi wese bafite talent yo bashaka kuduga inyuma yiwawe wamubwira ngo ingo bimeze neza mu bisanzwe nta kazi kabura ibibazo nta kazi kabura ibibazo hariho nk'umuntu genda ukamukorera publicité akaguheranira complètement akanga kukuriha kandi ntumwirukako mu bisanzwe mu kirundi baraca umugani bati ngo kanyungunyuza kazogaruka n'agashinge ko kwa muganga uramurindira uramurindira ikindi gihe kigeze uzubona agarutse tinagomba ungirire publicité cumubwira uti hari hakadeni mutarishe cagiye hari gihe muca muhura yarateye imbere gose ugaca usanga mwe yaguheranira ayaguhaye nk'inshuro zibiri nico gituma umuntu aguheraniye ntumutaka ururimi uragenda ukitonda kuko ngo inzoka yoroshe hajya imiri yigumye n'abakurambere bariko baravuga hanyuma rero je ndakunda kuvuga mu kirundi cyane ndakunda kino kirundi mu bisanzwe ikirundi cacu ni kirundi abantu bazi kugikoresha bazi kugikinisha bazi kugitunganya neza ni kirundi gitunze cyane ku buryo uri kuragikoresha kibanza kudigadiga amatwi y'abantu kikazoshika ku mutima mu nyuma nico gituma rero jewe nta ma publicité nkora mu gifaransa nta ma publicité nkora mu congereza nkoresha ikirundi kandi nagomba mbwira abantu ndiko ndacukura akataraza kari mu nyuma twifuza yuko mu minsi iza iki gisagara ca Bujumbura n'igihugu no mu gihugu hagati no mu karere ka East African Community publicité zo mu Burundi zizonyiganza akarere turiko turaraba ingene tubigira ku buryo mu Rwanda bazoduhamagara Tanzania bakaduhamagara Uganda uko nyene n'ubu nkora publicité zo muri Uganda zo mu Rwanda ndazikora zo muri Tanzania ndazikora muri Kenya maze gukora nkeyi kandi bose barakenguruka nukuvuga ngaha mu Burundi nagomba mbwira ukwagwaruka hari abantu batazi gufata isuka basi bafata gafuni bafurure ingabire bafise irega ziri hejuru zimwe zarasi imigaga mugabo ntibazi gukoba ngo inzara zohava zikoboka nibahiga gafuni burya ajya amatoilette ya ruguru ntiyimbwa n'imijojo abandi bavyita ngo nibidima ajya amasuka akiri mashasha agafuni niko kimbi wese niko kashika kure cyane kakimba 12 metre 15 metre nibatora agafuni bafurura ingabire bafise hajya hari ikintu bavuga ngo parmi nous il y a un Mozart assassiné nukuvuga hagati muri twebwe hari ikintu c'agaciro abantu bariko barafuka mugabo twari dukwiye gukora agasashe mu maso tugakora niyo mpamvu bavuga ngo umuntu aratandukanye na mugenzi we arafise ikintu runaka kimutandukanye na mugenzi we ico rero ntaco tuzi wewe urafise ico ndusha nanje ndafise ico nkurusha dutegerezwa guca tugira relation de symbiose wewe ukankingira nanje nkagukingira hakaba complementarité tukuzuzanya mugabo ikibazo kiri ngaha hagize numwe agifise impano ntashaka kwentegera bagenzi we uzubona agiye kwikora na wenyene akibagira yuko ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi twari dukwiye umuntu afise impano acahamagara abandi uhamagaye babiri batatu usanga uwundi afise ibindi utaruzi muca mugenda mugakonkoboka ugaca usanga rero ubugirikiri bugize babiri
Wow, urakoze cyane uriko uranatwigisha n'ikirundi kuko uri kuvuga ikirundi ca kirundi cyo ahubwo tuzongera tugunagutumire uvuga cyane nyene ku kuntu twaha agaciro ikirundi cyacu kuko aho ndi tayari kabisa kandi ico gihe nimwe mpamagara ku bintu bijanye no guha agaciro ikirundi nta rurimi rwo hanze nzocishamo asha nzoguhamagara ubu ntegerezwa kwidagadura nkiyugurura kuko kuri Impower TV nta bintu vyo kuza kujiga nzoguhamagara n'ukuri tuzobitegura nibaze ko n'abakunzi ba Impower TV barabisha no mu makommentaire noneho ndazi ko bazoba bagukeneye bazoba bagushuye urabizi nawe noneho rero tubandanije gato tonto hari ikiganiro kindi ukoresha mpora kumvamo citwa Nyamuranzi hari ikiganiro nkoresha kuri radio televiziyo Isanganiro citwa Nyamuranzi kandi ico kiganiro mu misi mike tuzoca dutangura kucerekana no kuri televiziyo ya radio Isanganiro hanyuma na kijya kiganiro kijya n'iciyumviro ciwanje Nyamuranzi hariho ibintu biriko biragenda mu Burundi hariho amashance ishaba ni wagize chance shaba wagize hariho amashaba ariko araduca mu myanya y'intoke ugasanga tubibwiye abantu byo bafasha cyane kuko mu kirundi baraca umugani bati ugiye atarukubwiye abarukujananye hariho ibintu dutegerezwa kubwira urwaruka hariho ibintu dutegerezwa kubwira abarundi hariho ibintu dutegerezwa kubwira abarongoye abandi hariho ibintu dutegerezwa kubwira amasengero ibintu tubwira abakirisu abarundi bose muri rusangi no kuvuga ikiganiro Nyamuranzi mu kugitangura ntitwagitanguye kubera abajene canke kubera nde ni kiganiro gikurikirwa n'abantu b'imyaka yose ibitsina vyose bari mu migwi yose kandi umwe wese akumva yuko aronse ico yategerezwa kuronka ni naco gituma nk'iyo tubajije nk'ikibazo tuti nimutwishure umuntu ariko arumviriza agerageza twishura adaciye kuri WhatsApp ace kuri message zisanzwe turaronka hagati ya message amajana 7 n'amajana 8 ku munsi hanyuma ku munsi dufise views angana ari hagati y'ibihumbi 2 n'amajana 5 n'ibihumbi 2 abantu bagikurikira kuri Facebook ya radio televiziyo Isanganiro twifuza mu minsi iza tugatangura ikiganiro Nyamuranzi cyo kuri televiziyo dushaka yuko abarundi umurundi wese ahari twifuza ko ahinduka ntuzenya imbono y'ikiganiro Nyamuranzi canke video dukeneye yuko mu myaka 10 canke 5 iri imbere igihugu c'u Burundi gishobora kugira gute dushobora kuba twagikabuye kuko kijya kiganiro kirafasha cyane tukaduza ibendera igihugu c'u Burundi kikaduga nukuvuga ikiganiro Nyamuranzi aho kibereye indatwa ntikija muri politike ntikija mu vy'amadini kandi ntikija mu vy'ibiki kandi kirabijamo uriko uravyumva politike turayivuga nyene ivyo madini turabivuga ivyo banyagihugu turabivuga mugabo ntitubivuga naho tubivuga naho tuja muri politike nta mugambwe numwe widoga nta munyepolitike numwe widoga turavuga nakahise ki Burundi ku Burundi kuva kuri A gushika kuri Z nta muntu numwe yidoga ngo twamurengeye akarimbi no kuvuga turagira ico twokwita equilibre ku buryo umuntu wese ahinduka yisanga avuga ati no kuri ibintu birakwiye guhinduka no kuvuga rero dukeneye ko ibintu bihinduka biciye mu kiganiro Nyamuranzi mugabo turacishamwe kameme kugira abantu batwenge gatoya niyo turiko turavuga nk'insiguro y'amabeze no kugira kameme twidetante gatoya n'ubu tumaze iminsi tuvuga amapozisiyo yo kuryama none umuntu aryama gutya aba yiyumvira gute hari abapsychothérapeute babisorongora bakavyiga ba Iyane Wallace bose canke Charles hariho n'uwundi yitwa Therese n'abapsychologue bakomeye cyane bavuga bati urabona nk'iyo umuntu aryamye urabona nk'abari abantu baryamye hariya ku ruhande hajye ucuvuga uti ujya muntu yiyumvira uku ameze uku tukabisigura kugira kameme twidetante gatoya mugabo muri iyi minsi tugira dutangura imigenzo y'ikirundi indero rupfaso niyo hambere umuntu azogihomba ahubwo azobahomvye tutangure ku ndero rupfaso niyo hambere tubabwira ingene igihugu cari cyubatse kuva ku basokuru n'abasokuruza kandi biraryohera abarundi cyane hanyuma ikindi naco menga nitwohetse murafise kazoza
murakoze cyane murafise kazoza kandi vraiment ndabateye intege ndabateye intege cyane iyi ni initiative nziza cyane iyo muriko murakora ibintu nk'ibi hariho abajene iyi saa turiko turavuga bari kwirigara fo inove kukavuga uti ejo nzoba ndihe mbega igihugu kizovuga kiti nagiterereye iki ko cyambyaye ko ari umuvyeyi wanje nagiterereye iki hamukibaza uti mbe nk'ubu nopfa muri quartier bomenya ko hapfuye umuntu ngaha kaza ngo naka yapfuye ngwinde ngo nta muhungu ngo wari uzi ngo ameze ngo je ntawe mbona undi ngo nta mukobwa ntacuba warakoze igihugu nikikumenye ejo Solange niyagenda mwijuru baze bavuge bati naka yajabutse ejo Tonton niyaja mwijuru baze bavuge ngo naka yajabutse aha harahombye mugabo harahandi hagiye kunguka la valeur de l'homme c'est de mettre l'ordre là où il n'y en a pas no mu mascout urazi sinzi ko waciye mu mascout jewe ndo umushone start hari jambo ndarizi mu mascout bavuga ngo tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleure plus que vous l'avez trouvé voilà wiyaranje ntuyisiga uko wayisanze uzuve kwiyisi utayisize uko wayisanze ahubwo uzuyigire nziza gusumba ivyo ni ibintu vyiza cyane ya birumvikana nukuri murakoze cyane ku mpanuro yego cyane yego cyane intege tubandanije gatoyi wari kuri tubwira kuri Nyamuranzi uko bimeze kandi byukuri nabitahuye ndumva ko hari ibintu bikomeye cyane mugiye kuduha vuba kandi bizonadufasha na cyane nk'ugwaruka kuko ugwaruka guburukura gwataye akaranga rukura ni kibazo aho nyene ngira shaka kugira isho bivuze ko nibaza negerezwa kubigaruka ko gose muri kino gihe igituma ndiko ndabivuga nagomba nkeza ugwaruka hari ugwaruka muri iyi minsi gwahagurutse kubera politike y'igihugu iricyo irabashira gatoke mu gutwi benshi bariko barikangura nagomba nkeza ugwaruka ruriko rurikangura kandi ndabona mu minsi iza ibintu bizoba bimeze neza cyane urashobora kuburi kurarengana ukabona abajene bariko barakora ikintu vraiment do grande envergure vraiment na ukibaza uti ibi bintu vyavuye biva hehe biriko birahinduka buke kandi hari ugwaruka muri kino gihe udashobora kuza kumuhenda ngo yemere hariho abantu usanga bahora bafatira ugwaruka bati ingo bavuga ubu natwe turafatiriwe ivyo nivyo vyiza hanyuma rero kugira ugwaruka rutera imbere biva ku kantu gatoyi byose biva mu busa hama bigaca biduga bikagera hejuru hariho nk'ugwaruka mpora mbona ku mateleviziyo uribukana nyene icubahiro aha heruka kuremesha ikiganiro kiyago hajya kuri ku kivuga intwari mwarabonye ugwaruka ingene rushinga intahe ati je natanguye uku dukeneye ugwaruka rushinga intahe dukeneye mu myaka 5 hamwe ugwaruka rw'u Burundi havamwe abantu bavuga bati je natoye logiciel kanaka ubu ni iri kirakora ku mugabane wa Afrika uwundi ati nanje nagunduye iki nico kiriko kirakora aha ubu hari abanyagihugu ruguru uzubona buguruye barrage ugasanga barrage umuyaga nkuba buguruye umuyaga nkuba muri Bujumbura ndimwa byarabaye akana vraiment udashobora kwibaza na nyine icubahira umuhisi yaramugendeye bararaba ivyo bintu bavuga uyu mwana nibiki uribuka bamwe bagasape bakora radio ibiki urabibona dukeneye abantu babajene bagundura ibintu aha dufise indimu n'imicungwe kukero kazo zirabora zikumira ku biti tukabura iyo tuzishora tukabura ingene tuzijya ugwaruka faut pousser les idées très loin babone kure babone bati ntegerezwa guplanifya kuko nagomba ndababwire ikigori kiza barima kandi ngo Imana ntiha akabuno iha akarenge ntiguha wicaye urava hasi ukagenda nico gituma bavuga bati amaboko ntamagwa n'ibikorwa magwa n'urunyo amaboko yacu ategerezwa gukora le travail anoblir l'homme ibikorwa nivyo bihiteka umuntu subunebwe buhiteka umuntu ugwaruka niruve hasi kuko baravuga bati le monde la jeunesse afroid le reste du monde meurt kuvuga iyo ugwaruka atakigenda nigo rufise inguvu byose bica bidabuka ugwaruka ndaduteye intege kandi vraiment nagomba shimire n'ubutegetsi bwa kino gihe buriko burafata mu minwe ikibazo cyo ugwaruka nibi ruhaguruke
ubu ntidukeneye kumva ngo abatama batunze ngo naka ngurazi ibifaranga afise hariho amazina akunze kuza dushaka umuntu afise imyaka 18 gushika ku 30 abariwe tuzovuga tuti naka ni mu miliyardere naka ari karatanga ubuzi bute ku rugero ruteye ubwoba natwe dushikirwa ijambo ryitwa Burundi bw'ejo turi hambe kure ahubwo twitwe Burundi bw'uno musi Burundi bw'ejo tucibagire ngo ugwaruka ni Burundi bw'ejo negative turi Burundi bw'ubu kandi dutegerezwa gutanga ubunyene umuntu wese ari karakurikirana kino kiganiro natera intambwe kuri kuguraho kuri utera intambwe ntaco bitwaye ntubona imbere yawe mugabo kora ico ukora cyose ukore hari igihe uzubona imbere yawe hakingurutse mugabo ntukora amanyanga ukora ibintu bitumbereye uzubona bikingurutse ikindi rero cabuze mu gwaruka ubwizigirwa nta muntu akuze yizera ugwaruka ruje kukugurana amahera ngujya no mu escrow wagenda gusaba intuzenya kapitale ahantu ngujya no mu escrow ntimumuho mutahe ubu rero gwaruka ruhiriwe ruhishije bije yaraje haraje banki y'ugwaruka nibafatanye amafaranga arimwo basanzaze mu gwaruka na leta iheruka guterera amafaranga ugwaruka imigambi igirironke amafaranga yo kuyishigikira nibashigikira ugwaruka igihugu cy'u Burundi mu misiza muzoza mubona kinyiganzwa no gwaruka yego nakubwiye ngo umenga ntitwoheza kubera ufise ibintu ufise ishavu jewe ndashavura menga no guma ndakumviriza none abana biga wibaza bazoja hehe dutegerezwa kuza kwiga kugira turonka ama diplome dutegerezwa kuza kwiga ingene tuzoha akazi abandi umuntu ariko ariga kugira aronke diplome aze gusaba akazi uwo ari hors sujet uwo karamaze kuba niyitahire dukeneye amashure dukeneye amakaminuza yigisha abanyeshure baza kwibako bakongera bakabeshaho nabandi kuko gushika nko muri kino gihe wowe ndiko ndakuraba mu misiza hazoba hari equipe iri nyuma yawe kandi burya ngo intango y'ibinyoro nibisekera vyaratanguye hazoba hari abantu equipe iri nyuma yawe uhemba nayo bukeye mu gatondo uzubona igizindi equipe ihembe yindi buke kujya kwa kagani kadahera uzubona Burundi bwagiye yego yes hari akantu nari nibagiye abantu bariko barazana imitahe mu Burundi n'abantu basanzwe n'abarundi hariho abantu bagifise n'agasashe ku maso nibakoresha ama publicité erega turi ngaha ubu hari abarundi bazi gukora ama publicité neza hariho ugwaruka mpora numva rukora ama publicité neza nibaze tubakorera ama publicité jewe nama ndabivuga abantu bafise ibintu nibakoresha ama publicité bazohava bamera nka wa muntu agana ugwagwa ruryoshe cane hanyuma rero urazi umaze kugana ugwagwa ruryoshe ucushira igishika mutima kwibarabara bamwe bagita ngo ishishiro abandi umutoto hishiye kugira bamenye yuko ufise ugwagwa ruryoshe hanyuma rero muri ico gihe ufise ubwo gwagwa ruryoshe utegerezwa kugira gute utegerezwa gushira igishika mutima kwibarabara aca avuga je barazi ko ngana neza nawe nubaraza kurunwa ugwagwa rukajwenga ukazorusukana mu ngundo y'igitoke nagomba mbwira abantu berevuke bakoresha ama publicité nagomba shimire n'abantu bo bakoresha ama publicité cyane hari n'abantu bakoresheje ama publicité hamwe mpeba nkitirirwa ivyo bakora bamaze igihe banyitango we uri moviti iyo ngiye ruguru mu gihugu bavuga ngo moviti mambo nduze ruguru ngo Obama shop parashitse naduga ruguru ngo hebe biko urumva ntivyoroshe ubu rero baduhamagara nde nyamuranzi deka baduhamagara ivyo dukora muri bukanye n'icubahiro umuhisi bamuhamagara ngo amavoka bakayita amapita bayita amapita kubera iki igikorwa ari karakora ubu naho leta bayitande mvyeyi uzoraba mu misiza abantu bazobikamisha bazogenda mwibarabara baririmba ngo mvyeyi kubera iki umuntu yivuga icamuhaye twifuza yuko mu myaka iza abantu bazoza baririmba ivyiza vyakozwe n'abantu aho kuza kuririmba ibibi yego nukuri sinzi ikintu nokubwira ariko ndaryohewe n'ikiganiro dukoranye yego cyane sinzi nyene nakubwiye ngo umenga ntitwoheza kuko ngoma mbona ufise ibintu byinshi byo kuvuga ufise
sinakubwiye ko mbabaye ndababaye cyane tuzobisubiramo yego cyane turacabandanya n'ibindi biganiro kugira ngo dukangurire cyane cyane ugwaruka hari n'abakuze hari abantu mbona ugasanga ni reka simvuge ngo umumama kwa kundi ngo yabuze akazi ugasanga aciye ataha muhira arindira ko umugabo amuzanira isabuni arindira ko umugabo amuzanira umunyu hari ibyo mbona mu kibano jewe ndazi umuprofesori wo kuri kaminuza yaha irasiyo umugore wiwe yarafise akazi kabaye bafise n'abana baja kw'ishuri yamuha ibihumbi 35 byo gusuma ku munsi mugabo umugore yari yaranja akabika ibihumbi 15 ku munsi umunsi urizina umugore yagiye kwiga imodoka mu mpisho hanyuma rero umugabo atashe asanga imodoka nshasha mu rupangu acarabaza umuntu arugo iyi modoka yavuye he ngo ni mu mahera nakugavura ngo amahera yahe ngo amwe wampaye irasiyo ngo byagenda gute ngo we ntiwampa ibihumbi 35 ngo nakurako kenze mira umugabo acavuga none nzenze ndaguha ibihumbi 20 ntusubire kungavura canke ndagwize na kabiri ngo ubu nzoguha 40 ngo hari igihe uzocugura actros ngo mugabo iyo modoka uguze ngo ntahe nzogenderamo umugore ngo iyombe urumva n'ibintu bikomeye cyane uriko urumva uwo muntu arugo iyo modoka niyo yahavuye igira gute yunguruza abana uwo mugabo yaje kwigisha n'amaguru canke akiyunguruza umuntu arugo nawe kagenda n'amaguru n'abana bakiyunguruza imodoka ibi y'umuryango nivyo nyene nako ndavuga hamwe usanga nta kazi agacata hakicaraho ngo barakenye baragira ariko iyo bazi kwiyungunganya iyo bazi utuntu dutoyi gusa urashaka kudukora akantu gatoyi gusa nugufata ugasanga aratinye gusa gushiramwe amahera yiwe hajyana nayo afise nka makeyi bamutekere canke ikimugabo agatinya rero nabo onye urumva nabo kubwira kugira ngo bakure amaboko mu mpuzu nubone ngo bagukuye ku kazi ufise imyaka 40 uracafise imyaka yo gukora we wavuze ko irenzaho gato ariko nogwa nka ndayirenza sigatoyi nibaza ko mu myaka mikeyi nzohimbaza imyaka 50 igice cikinjana nzoba maze mugabo sinzoba mezuku nzoba ndi umusore gatoya nzoba narameze nk'uwiyubura cane kandi urabona biriko biraza urabona ko menga nisize movit urabona iyi freshe niko bimeze so kuri abo bantu rero iyo kategori y'abo bantu usanga ndabivuze kubera mpora mbona bibaho mu kibano ugasanga jewe ntanze nk'akarura hari abonzi mu kibano aho mbaye umugabo ukabona kumenga yo mubwira atari ko vrima ntushobora kwiyungu basi udanaze n'utuntu n'umunyu nturinde kunsaba abo bobo nk'umuntu kuze nka wewe dufata nk'akarorero ntaco wobabwira cyo shobora kubakangura kugira ngo gikomeye cyane kuko baca umugani mu kirundi bati umwana aravuga igitwe c'inkezi atari kibonye mu rugo kwa nyina no kuvuga iki ivyo bintu birashika mu miryango cyane ugasanga hariho nk'umumama atagira akazi ugasanga umupapa arafise utuntu apfundikanya hana hariya canke ugasanga umupapa niwe atagira akazi mugabo umumama afise utwo apfundikanya hariho abantu bavuga bati ngo ndafise imikoshi agatangura ka business kakanga ukazubona arahomvye agatangura kandi kakanga ukazubona arahomvye ukazubona tangoya kandi ukazubona arahomvye je ndakunda hari indirimbo nkunda bita ngo bring it on rumva never give up ntiwigere uhagarika niwakora iki kikanka never give up bandanya niwa bandanya never give up bandanya umunsi umwe hari igihe uzubona giciyemo haya nagomba ndababwira ikintu kimwe uyu munsi uratangura iki kikanka ejo watangura iki kikanka hirya ejo watangura iki kikanka mugabo ukazubona ikindi mugabo wabona umuntu ahereye nko ku gihumbi ejo ugasanga afise ibihumbi 100 hirya ejo miliyoni hirya ejo imiliyoni 100 hirya ejo muri yaridi mugabo ukagumugira vyanga hariho n'izindi strategy urashobora kuba ufise uburyo wewe mugabo ukabona ntufise umutwe wo kubukoresha ucugira gute ucugira bimwe vya leta mvyeyi yirigwira twigisha uca wiyasosya n'ababishoboye ucugenda kuri ujya bishoboye wewe ufise umutahe na wafise umutwe afise n'amastrategy akoresha uca wiyunga nawe
arire mugendera ntiwe nta muntu abona aho muciye nico gituma rero aba bantu bagoma biranda bakanka gutangura faut prendre des risques bakemera gufata des risques kuko bavuga ngo kino risque rien n'ariye nukuvuga iyo atakintu watanguye nturonka nico utakaza erega hatakaza uwufise none udafise uzotakaza iki hari umuntu avuga ati shango ndituye hasi none usanzwe uryamye uzokwitura hasi gute uzinyingishiriza hasi ntidukeneye abinyigisha ikubite hasi hamuve hasi kuko ikintu nobwira abantu ugomba kwiruka hanini ubanza kwitaza ivyo bintu bita guhomba ivyo bintu bita ngo ni mikoshi baba bariko baritaza batambutse baguca ko bagenda nico gituma rero ndakeneye yuko mu miryango dutegerezwa kugira gute tukiyungunganya tugahindura mu mutwe turafise ibintu mu mutwe twashitseyo ugasanga umuntu yaramaze kumugara reka duhindure je nagomba nkeza abamama hari abamama mu makartier usanga afise akantu utamenya n'ikintu ari karagira ndaguhe nk'akarorero gatomoye hari nk'umuntu ashobora gufata ati wa modoka we ugenda igitega imisi yose ngwego okay imisi yose uje igitega ugira amatura ngaha jewe namanje igitega inshuro zibiri ku munsi kuva ku wa mbere gushika ku wa mbere ukwezi kugahera agaca mubwira ati ukuje uzoza uranzanira igunira ry'ivoka rimwe gusa agiye inshuro ya mbere igunira ry'ivoka inshuro ya kabiri igunira ry'ivoka ku munsi s'amagunira abiri bijya binini ubu uwo mugore uwo munarugo ni nkawe afurunisa amavoka ngaha mu gisagara ca Bujumbura ivoka nayo igugwa ngaha genda mu alimentation 700 800 igihumbi mbwira rero inoti z'ibihumbi zipanze mu igunira kandi rero ugeze igitega ivoka zigugwa imwe zigeza hi Bujumbura zicika ubutare uwo mugore ameze gute afise imodoka ubu nawe afise imodoka probox zibiri zikura amavoka igitega zije zizanya abantu wa munarugo we sinkuvuga izina ndagukeje ndamuzi nabandi nibavyige dutera imbere ndabashimiye cyane urabona ibi bintu mugira birasiga impact nini ya cyane mu masosiyete iki kiganiro uzogihomba zobahombye nyene tuzokwiranja kugishira henshi hashoboka kugira ngo bashobore kubona izi mpanuro ubwenge burarahugwa yego tuzokwiranja uko dushoboye mbega tonto turiko turamera nk'abarangiza ariko nakubwiye ko nzosenda gutumire sendi ngaha yego ariko turiko turamera nk'abarangiza ikiganiro c'uyu munsi hari abantu bashaka kuvuga ngo arakora publicité hashaka kuba hariho nk'umuntu ari mu bihugu byo hanze atakuzi atarumva na publicité yacu woducishiriza ko akantu gatoyi cyane nk'akajanye na publicité umaze gatoyi cyane akumva gusa iryojwi akumva ukuntu irijwi riko riravuga rihinduka muri publicité ama publicité nkoze gukora kenshi bamwe bayatangutsa ngo mada urumva bumvi ni karanga muntu igikorwa uri kurakora uragira karanga muntu hariho no tujambo bakunda gucishamwo emwe ngo ndumiwe hacekera umuringa utuntu mwenuto ngo mbega kugenda uraba hejuru nk'umufuko w'ishati na maki uri kuravyumva ngo kugenda wataye umutwe nk'uwataye ikore urumva ukoresha ca kirundi urumva ni ca kirundi kiguma kiza hahandi ukaza ngo hewe ngo ndumiwe yahitanye ndajegeye baza gutaha ubukwe kwasi nkivuga urumva ni ca kirundi ugenda ukinisha yego hanyuma mu misiza hari abantu turiko turabikorana tugira ikigo kijejwe kwigisha abajene kugira gute gukora ama publicité kwandika ama publicité kuyavuga hari abahinga turiko turabifashanya ico kigo ni cahaba twifuza ko gwaruka goza kuko muri ivyo nko muri ibi bihugu biteye imbere abantu bakora ama publicité usanga ari mu bantu bambere batunze mu gihugu cyane usanga ari yo masosiyete atunze mu gihugu cyane mugabo muri kino gihe ngaho iwacu usanga abantu batarerevuga kuko nk'akarorero urashobora kuba ufise umutahe umuriyaridi bigaca vyanga gukoresha publicity dufate nk'amatelefone
tugiye kuri magazi y'amatelefone turabaza tuti gira publicité y'iyi magazine urumva nta mahera ngo ufise urumva okay iyi telefone igugwa ngaha wigugwa 35,000 iyi zimvye ufise igugwa ngaha ngo yingwe igugwa 1 million ati sawa ukabona magazine yuzuye amatelefone afise n'ayandi muri stock ucumubwira uti urabona izi telefone zibiri iyi ya 1 million cents ni ya 1 million cents fata ko bazitwaye zikure mu zibi gacu zipfumbatira izi telefone zibagire bazivye hanyuma uco utangura gukorerwa ama publicity ukwezi kose amezi abiri bavuga iyi magazi uzurawe ko izi telefone zindi zidaca uzubona vyumvise ukandihe strategy birodebwa na benshi bikajya bahinga utegerezwa kumenya de strategy ukoresha kugira umuntu yemere gukora publicity kandi iyo publicity umukoreye umwereke neza yuko bitegerezwa kuzana umusaruro kandi uwo musaruro uze uhejeje gukora publicity usubireyo uti mbega vyagenze gute hari n'utarindira musubireyo uzabumva guhamagara ngo tugira kandi hari abantu bakamisha publicity adakora ku munwa publicity y'itari kiraca kwiranga nagomba shimire cyane ntuma ngende hose bene amagaze byagize Imana Samuel n'abantu bakomeye cyane bavuga bati publicity nafise ikintu maze cyane hariho n'abandi amasosiyete ya leta baratanguye kubija OTB amasosiyete ya leta warumenga OTB ubu izi za fomi aya mabanke ubu bose bariko baraza berevuga ikintu wigeze kuvuga nari nzi kundana kikubazaho ikibazo canke nka keburira cane ugwaruka ku kijanye n'inyigisho mushaka gutegura gutanga zijanye no gukora ama publicité kwandika wakivuze ntiwagishimangiye ko ushobora kukitubwira neza tukakironkaho umuco muri kino gihe hari gihe haza nk'abantu ugasanga batanguye igikorwa mugabo batazi ivyo barimo kubera iki kubera inzara kubera inzara nk'iyo tugiye kuri tele hari gihe uza wumva ngo wewe urazimba wumvise wewe urazimba hariho abantu baba bahaciye kaza ngo bajya ntubakire barazimba ngo nabajya ntubakire barazimba wahashika ngo wewe urazimba ngo urumva ngo hariho abantu ngo hariho abantu bahikirori n'abakakirigata ukakirigata ukaza ubona aragutelefone yidoga ngo hari abantu baje ngango bankoreye ibintu ngo bankoreye ngo urudubi ngo nta kintu cavuyemo ntushaka akagoya kokereza akagori kandi akaryoshe kaguranwa n'akandi ukeneye ko ibintu biduga itange utegerezwa kwitanga hariho abantu batangura business ukabusanga afise umutahe mugabo ntagire umutahe wo kumenyekanisha ivyo akora hariho abantu uko umwaka utashe babudgetiza budget ijanye no kugira promotion ya maison nico gituma rero muri kino gihe hariho abahinga dushaka gukorana barabimbwiye bati dutanguza ikigo kijejwe kugira gute kijejwe kwigisha abantu kugira gute ingene bakora ama publicité ubuhinga bakoresha byose kuko ikintu cyose kirafise amategeko akigenga nk'ubu birabujijwe kugira nka publicité y'ibintu bimwe inzoga birabujijwe itabi birabujijwe hariho n'ibindi bintu bibujijwe mugabo inzoga zirabujijwe kuzigirira publicité mugabo hariho ubuhinga bwo kuzigirira publicité ugakora publicité y'inzoga kandi utakoze publicité y'inzoga kandi utuhuye abantu ngo baze kuboregwa ikintu cyo utegerezwa guca kwa karongo umuntu atarakwiza imyaka 18 ntakoze ko n'urutoki uwuzi ko ayikwije nawe arekuriwe gukoza ku rutoki ntatobore ngo ashikaneyo uramakura uce wigira ivyo nivyo tuba dushaka niwumva kanyota inyota ntihera niwumva upfupfa haje uce wigira ntwavumera nka yansazi yadumbukirayo ivyo rero ni ibintu dutegerezwa kuzokwigisha abantu mu minsi iza kuko urazi nta usaza hamiriza ejo bishobora guhinduka bakunzi ba Empower TV ngira muravyumva ni message nziza canke inkuru nziza turonse kuri mwebwe ukaba wifuza kwiga gukora publicité canke kwandika ibijanye n'ama publicité muramubona uyu mushinga ntahe ushobora kwandika muri commentaire canke urashobora kuraba numero munsi
ukatwandikira tukaguhuza n'uyu mushinga ntahe akazobigufashamo cyane ugwaruka ndazibabwire ziroroshe gufata nta kibazo telefone mwumvise ko ari umugambi ugira kwiga utangura bizo ari ku buntu kwiga tuzoraba demodalite mugabo bizoba bimeze nko ku buntu kuko hazoba harimo no gufasha ugwaruka telefone ni 61 128 ubusa butatu no kuvuga 61 128,000 61 128,000 nizo. Yes, mwavyumvise rero bakunzi ba Empower TV na cane ugwaruka musidukane niyonka muze kugira ngo mwagure ubumenyi kugira ngo murabona yuko nubwo yavuze ngo ntasaza ariko arakeneye abantu bagenda baduga inyuma yiwe ku buryo niyagera kuja muri pasha akavuga ngo ndafise abandi bantu nsize bariko barakora nk'ivyo nakoze canke bariko barandenza sivyo none sivyo nyene ivyo tuba dushaka rero tumeze nk'abarangiza tonto ndanakubwira ngo wakoze cyane wakoze kandi wakoze kubona wanyitavye mu kiganiro kemera ukaza tugakorana uyu mwanya wose rero nsa n'urangiza nashaka ugire akajambo kanyuma ubwira abakunzi bacu abadukurikira nko kubasezera nko kubakaburira ibintu ico wumva wobabwira nk'ijambo ryanyu ikintu numva nobwira abanywanyi ba Empower TV canke ndetse no gwaruka ikintu nagomba kubabwira no kuvuga yuko bategerezwa kugira no vuga ngo ikirezo ne par calcule no kuvuga kwiyumvira so kuvuga kwiyumvira gusa umuntu avyutse akaba afise urutonde rw'ivyo akora akagira ku mugoroba agacaraba kuri gwa rutonde mbega ivyo ntakoze nibihe ivyo nakoze nibihe ibi nakoze vyakozwe kubera iki ibi ntakoze vyanse kubera iki nukuvuga ugenda wisuzuma uri kurakorera mu rutonde urindupfa usanga warakoze ikintu gikomeye mu gihugu nukuvuga ibintu byose ukora ugenda ukorera ku rutonde nukuvuga rero ibi turiko turavuga yuko babone kure bitangura mu tuntu duto nukuvuga ku rutonde nawe ntuzoshira kuti aha mpava mboregwa ntubishira ku rutonde kandi ku rutonde ntushirako ngo aha mpava ndekona ntukane ntibiba biri ku rutonde usanga uri kurakora ibintu biri mu rutonde ugaca usanga rero ikintu cyose ukoze kiraronka inyishu ico ukoze kiraronka resultat nziza ikindi ukoze resultat nziza nagomba rero ndabatera intege mwerevuke duteze igihugu cacu imbere kandi inguvu turazifise de potentialité zirahari tuzikorereko dukamishe iyi mitahe dufise y'amaboko n'ubwenge n'iki gihugu cacu nkifuza yuko mu misiza n'amakungu yoza gushera igihugu c'u Burundi nkoresheje ijambo gushera kuko ndavyipfuza ko baza kudusaba natwe bakatureka amaboko kandi vyaratanguye kuko ubu budget y'igihugu ibice birenga 50 kwijana kure ava ngaha mu Burundi none iyo si intanga ikomeye cyane ugwaruka mvuze nti nguvu rurashoboye yego yes maze kuvuga ngo wakoze kenshi n'ubundi abisubiyemo umenga ntitwoheza ariko nyine reka tugeze aha mugabo tuzokwiyongera ikindi kiganiro murakoze cyane Imana ibahezagire yari Mamert tonton urakoze cyane yego nawe Imana ibahezagire nawe Imana iguhezagire yes bakunzi ba Empower TV twari kumwe na Mamert tonton aho ahejeje kutubwira byinshi cyane muri nubwo ngo muri carrière yiwe uko yagiye araduga ahageze n'imigambi afitiye igihugu ntibagira impanuro yatanze kugwaruka no kubariko barakura umwe wese gukura amaboko mu mpuzu akagira ikintu yerekanye kimutandukanya n'ubundi niko babivuze noko nabivuze rero mubandanye kubikora uko kugira mu mushigikire natwebwe dushigikirane twese kugira ngo igihugu cacu ibendera riduge nyene nkuko twabivuze hama ndonge kubashimira cyane mubandanye kugira subscribe na like na share nkuko vyama nkuko mutigera mutumaramaza ndabibuze yuko Empower TV ishobora kubafasha ibintu bitandukanye mufise ama anniversaire mufise ama mariage canke amamanza atandukanye turabafasha tukabaha amafoto meza cyane canke ama video kandi nta wadutumbere ngo agende yidoga rero nawewe karibu cyane ndizera neza yuko uzoryoherwa ya mwarahezagiwe cyane mwese ndabakunda